turangije umwaka kandi hari byinshi byagiye biravuga ku isi harimwo no mu bijyanye n'imibano aho hagiye haravugwa amajambo menshi ajyanye n'abubana bafite ibitsina bisa. Byaravuzwe muri Eklezia Gatolika. Ibi rero tugashima ingingo canke intumbero yatanzwe n'abepiskopi Katolika mu gihugu cacu yerekana ingene twovyifatamwo dukurikije imico n'imigenzo y'Uburundi. Imico n'imigenzo y'Uburundi iratwereka yuko umugabo abana n'umukenyezi kugira ngo abantu bagwire babeho kandi Uburundi buzokomeza buriho imyaka ibihumbi. N'abasogokuru bama bavuga bati igihugu cacu kizokwameho kugira abana bacu n'abuzukuruza bazoronka aho baba kuko kugira ngo kubahwa hanyuma ihanga niryo baho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Urumva rero turashimiye abepiskopi Katolika bafashe ingingo bivanye n'ivyari vyavugiwe i Roma, ibyavugiwe hariya. Hariho abashaka kuba bavyemera mugabo mu mico n'imigenzo y'Ikirundi bibirimwo. Bibaza yuko intumbero bashikirije twese tuyikenguruka kandi tuzoyigendera. Natwe mu nyigisho dutanga mu bene gihugu ubu tubikomeze rwose ni ukugira ngo tuzibire ako karanda ntigakwire mu bantu benshi ko turaduhona, gakwiriye mu bantu bose kuko umugabo arongoye uwundi ntavyara, umugore arongoye uwundi ntavyara. Muri ico gihe rero baba bariko bategura umuhero w'isi.